je gufata bisi nzinduka hakeye kuko bwa mbere nza n'amaguru nahora nzinduka nka saa 10:30 niho naba nihaye ibarabara nza n'amaguru ariko ndavuga nti uno munsi ndafata bisi reka ngende hakeye ndaza ngeze kuri sisi hajya ntezi bisi hajya kuri sisi mu bwiza mbona abantu baje nk'umukumenga bararengana bashika 4 baca bantera kaci bamaze kuntera kaci je nisanze hasi haciye nk'iminota nka 20 ndyamye hasi nsanga telefone batwaye amafaranga batwaye byose ariko igitangaje icyantangaje n'ibintu bibiri gusa amafaranga nari mfise y'igigira 10 nari nzanye nayo bigeze bakorako umutima wawe ubu bansize bibaza ko napfuye kuko navyutse nk'inyuma y'iminota 20 nisanga ndi hasi urumva n'umutima wanje ntawo bigeze bakorako byanyibukije ya nkuru ya Yobu ukuntu Yobu yababaye arabura ivyiwe byose arabura biwe bose ariko umutima wiwe ntibawukorako rero ndashima Imana kuba nkiriho je nari nzi neza ko napfuye ariko Imana yaraye inyongeye imisi yo kuba Imana ndashima Imana umuntu yandangiye hano muri rino shengero noba ndahamaze nk'amezi ashika 3 ariko ibyo maze kubonera hano ni byinshi cyane twariko turasenga baravuga ati dusengera abana bacu ndashima Imana umwana wanje yararose akazi misi ndashima Imana nanje maze imisi ngwaye ijisho ritabona maze imisi bariko baransengera ubu ndizeye ko byose bizogenda neza ndashimiye umukozi w'Imana umwungere wacu abandanya twitaho buri saha buri segonde akadusengera atatuzi nukuri singira ingene no bivuga n'ibintu bitangaje Imana imukomeze ibandanye imusiga amavuta nabo bari kumwe bose n'abasengera ngaha bose nukuri Imana idukomeze abakozi b'Imana bo ngaha baratwitaho nabo nyene Imana ibahezagire numva iyo ntahe ntoreka kwishinga nuko icambe ndashima nangize imisi ngwaye ibizunguzungu nukuri nipfuza kuhaguruka nkumva nikubita no kwikubita hasi nukuri ndashima abakozi b'Imana bo ngaha n'ukuri baritaho gusengera abantu nuko Imana ibahezagire kandi bazogira iherezo ryiza Imana nihabwe icubahiro amen wakize sawa Imana gusabira abakozi b'Imana bo ngaha kugira ngo Imana izobongere ibihe hanyuma abafise akazi Imana ibadogireze umushahara imyaka idahera Imana yakoze hanyuma nanjye ndashima Imana kuba Imana yarampaye ikibondo nari maze gutwara inda zine zose mbyara abana bamfiriyemo ariko ubu Imana yarangiriye igitangaza n'abafise ibibazo bananye barema kandi ndashimiye Imana ku bitangaza yagiye inkorera Jesi nasengera ngaha ariko Imana yarabikoze ndahaza ariko naje ndemerewe cyane ndushe mbabaye je nari mfise ikibazo cy'umugongo no kubabara musi y'umukondo ariko ndyamye sinivyura kandi batanjyamitse sinaryama kuburyo yuko umugabo wanje bisaba yuko ndyamye ampagarara ko mu mugongo nk'ikiringo c'amasaha 2 akampagarara ko akambwira ati none nubumva bimeze udamubwira oyaye jo nko muri jewe numva yuko umenga yotora nk'ikibuye akanshiraho kugira numve yuko nomererwa neza none nukuri ndashimiye Imana cyane kandi yumva gushima kwanje yarangiriye neza ubu nukuri ndaryama atawunjyamitse ndivyura nukuri sinoronka ukuntu ndabivuga ahanye ndahamaze ikiringo cindwi nka 3 nari umupantekote ariko uko basenga nta musi numwe nigera numva ko bariko barasenga ibintu jewe binyubaka ahubwo nataha narakaye nashavuye ariko ubu nje ngaha ndumva nyine nkatwenga mu bandi
ni ukuri imana nishimye akuze cyane. amen. Umuntu akaguhagarara ko ntukire ntubabare ntugire yumva umenga ni hatabawe ho. Urumva abarenzi ingene bameze ugusenga guhindura iki. Nshimira Imana ibyiza yamingirira iminsi yose kuva amenya iki gicaniro cya Repandase nkabatizwa nga muri Repandase ngumana amageragezwa ya Satani arangwanya cyane akanteza ingwara gapfa nabi ngamererwa nabi mugabo ibyizigiro byanje biguma ngaha nkaguma nizeye Imana ya Repandase zongiza ego cyane emwe ndashimira Imana ko yaminkuramo mu gitandi iminsi yose sinsiba kugwara mugabo iyi ndwi yose yari iheze ntaza gusenga ariko navuze nti Imana uyu munsi emwe ndimbyuke kare saa 11 basha ego mbyuke ku gicaniro ego Mana naho ngwara ngumanza gusa mugabo Imana izogira icinkoreye ndayizeye kandi ndayizigiye nico gituma ndayishimiye kandi nzokoma ndayishimira ibihe bidashira amen. Kenshi mako nakize demi again ndikora choza mu ngakara satana ari nkomeye satano yazungurirwa ntagwa ngaparalyze kuva gashaka kuguru nanyutse gose ntabikiragi maze imyaka 18 ndikiragi jewe byose ko napfuye nta kundi nkashimira ko nzaza gukomeza yasenga kujya kare kumutakura kuri kanani ibyo yose ana umuntu kuvuga warakize nakize yakize neza nta umaze kwaza inshuro imesi ngamiki sa nga umaze kwaza inshuro zingamiki Miss Mikey ariko urumva ko paralize yaheze bantera nta ikintu cyahindutse kinini yego no kuvuga uri kuri neza gose kandi imyaka 18 utavuga yego imyaka 18 atavuga umugabo ari kiragi norumva ko kuva shika hamwe yatanguye kuvuga ngo abo bari kumwe bose mu bitaro bose barapfuye ariko wewe Imana yamutabara dukomera amashumami Yesu naka kajwi ari karavuga ngo akaronsa hashikiye hano imyaka 18 ari kiragi dukomera amashumami Yesu haguruka none naciye mu mashengero ego najewe ariko ikintu nshimiye Imana nabohotse ko ngaha nuko byukuri nasaba inkimana ati je byukuri bivaye n'akazi ndiko ndakora imbodoka nishika ikanshikana ibyashara ati Imana nzogutangira icicumi kandi byukuri ndabyiyemeje ariko nadandaza nkabona ko nungutse bikanka byukuri ko ntanga icicumi ariko guhera nshitse ngaha naho nyene nabaje ko hasengera nk'imisi nk'itatu ngiye gutora cha cicumi ngo ndakijane kandi nyene byagenze neza nasabye Imana ngo bize bigende neza amajwi agatangura kuza ngo ukayatora uza kubuhombye amajwi akaza kandi ukayatora uza kubuhombye aho rero namaze no kwambara ngo manje no gusenga mpagaze impande ya yamahera nasaba Imana ko no kunguka bikarangira byase niho naza kwa mungere ndamuga ati byukuri sengera fisa amajwi aguma mbwira ngo ntutore ntukoreko nuwakorako acaba makeya ariko rero kubw'ibyo naraje sanga yagiye ariko undi mukozi Imana yacansengera ndashimiye Imana ko nabo hose ubu nubwo baramahirangana gute singira ubwoba bwo kuyatora haraho niyorohereza nk'ibihumbi 2 nkabitora kandi atari byo nungutse aho rero nkaba niyoroheje ariko amahera angana nka arenga 30 canke 40 ayo ndayatora nkazana imbere y'Imana nkayatangira kugira 10 Imana ne habwe 10 kandi umuteri ego ukomera amashumani